Yes nuko bakunzi ba Mika TV ndabaramutse ndabashimira ndabaha nikaze ubona ko turi kuri International Airport Merikiro Ndadaye umubona yitwa Venera bona yuko ari wari president wa Flambeau du Centre rero tukaba twaje kwakira umugwi wa Flambeau du Centre uvuye hariya i Benghazi hasigwa na Muammar Gaddafi abona ko bavuye gukina urukino na Al Aqdar kugira ngo bashobore kuba baraba ko bashobora kugira amahirwe yo kubandanya mu gice gikurikira bakaba baranayarose inyuma yo kunganya ibitsindo bibiri hariya muri Libya ariko kubera ko bari bamaze kuba batsinda match yabaye ya mbere canke urukino rw'ibanze rwabere hano kuri Stade Intwari bikaba byamaze kuba bamenyekana yuko bagiye kuba babandanya mu yindi faze ikurikira rero ni kuri aeroport bana ko twaje kubakira hanyuma giye kuba tuyagira bigiye bitandukanye ibyo biteguriye vuba mu zindi nkino zizobandanya nibindi bigiye bitandukanye mukomeze ukanda subscribe musangize inshuti n'abagenzi nitwa Fulgence Mika murabizi yuko muri abantu bacu turabakunda namwe mukadukunda biraturyohera mukomeze kugira aho mubahwe mugumane natwe. muri Libya ikabakinira shimira Imana iyo Mana tuyikomera amashyi cyane rwose tuyikomera amashyi cyane ama rero dushima namwe ikipe mwarakinye neza cyane murakina muri hamwe murakina neza muratsinda Libya ibitsindo bibiri kuri bibiri uca muraronka uburenganzira bwo gukina n'izindi kipe twese tukomera amashyi ama rero ini kado ndabahaye gashimwe ndabahaye motivation ndabahaye igihe mwari ino ugomba kuja muri ibyo nababwira mwakina neza mugatsinda zoba miliyoni 50 areri za miliyoni 50 ndabahaye mze tupo picha akanako na mahera
ya ministeri yari yabimereye kirajuwe yari yamwemeye kizomwa amajana 300 dollars karujuwe none rero igihe mwagenda ntamwagiye mutwaye twaje tuyababikira rero areni ni ibihumbi ndwi c'était 800 dollars arene nayo wanyu muce mugenda muyahe umuryango wanyu yifashishe murakoze cyane rero mugume muri hamwe mwimize gukina urukino rukomeye cyane n'ababanyi bacu kandi nta bwoba turavye urukino mwakiye muri Libya mwakiye neza cyane murakina muri hamwe murerekana urukino rwiza cyane kuko mwakiye murukani none basavye rero muce mugira ikintu cyitwa discipline muce hamwe urwo rukino muzokina mu minsi mu kwezi kuwa Mungu basonze urukino kuwa Mungu muzokina na Aigle Noir kandi muzotanga kuri stade Noir basavye rero ubu abantu bose bavuga bati turavuga isanzwe iyo tubyakora muze mubyerekane umunsi wa Mungu hazohora abantu benshi cyane Aigle Noir y'Uburundi nayo ikorakwekije neza cyane nawe nyine muri isakina nazo nakina neza ubwabo rero muze mwerekane urukino rwiza mwese muri abarundi bamwe ndabizi ubwabo dushaka ko muzotsinda reka je utsinda naki uko yuko ava mu agatsinda muze mutsinde bata bivuga insinzi ya dimanche nayo kandi mukigere mu gutegura urukino neza murakoze hari undi nibagiye baba wa ekipe uyu ni baba wa ekipe muramutse yabwiye Igitega ni muramutse muramutse honorable Shimimana George ni baba wa rero nawe nyene ngira yanezerewe arafise nawe icumbiri baterera murakoze Flambeau tupa nukubashimira gushimira Imana tukabifuriza intsinzi bitaretse kubaherekeza Imana ibahereza Anthony Freda tudashimira shimire wewe muvyeyi wacu tangu tuziganya bibi no mu byiza n'abagenzi baretse kumusiri no munsi uratubwiye intsinzi twarose tubanze dushime kwanza amasengesho y'umuvyeyi urabona yuko ayo masengesho yashobora kuduherekeza kandi akadushikana ku ntsinzi rero niteka kuri twebwe niteka ku mutwe wacu niteka ku Burundi tubashimye bivuye ku mutima kandi ugasanga n'imbaye ikintu gikomeye ku miryango yacu gusa icyo kizadufasha kandi bigiye kuduha umwuga wo gukora cyane turabashimiye tubemerera yuko tuzomudusize natwe imbere kuko mwabivuze no kwitanga gukora tuzobibandanya murakoze cyane Kupindura Confederation mutahukanye n'itsinze mu itsimo mu muce wa mbere ese kino gice cya mbere kiberetse iki mwateguye gute no rukino kugira ngo mushobore kubandanya igice gigiye gukurikira aho muzohura n'umugwi wa Singida mu gihugu cya Tanzania iturufu mwakoreje niyi mbere yuko nishira ico kibazo hari zo nabanza guhera ko kugira nshike kunyisha ico kibazo kugira ngo dushobore kuronka iyo ntsinzi cyavuye henshi cyo nohera ko cya mbere ni Imana rugira byose yadufashije kugira ngo ibi bikorwa mubona byarangutse biranguke. Icya kabiri no garuka ku gihugu cyacu cy'u Burundi biciye mu bushikiranganje bw'imico kama inkino n'ugwaruka kuko baritanga batiziganya mu kuduha ivyankenerwa kugira ngo dufate ingendo nk'izo muzi ko zitaba zoroshe ku ma equipe yacu. Abandi dushimira ni CAF murazi ko mwino minsi nayo isigaye iterera imigwi kugira ngo yungunganye mu ntango z'amajonjora kugira ngo dushobore gukina izi nkino.
rero murumva ko hariho abitanga kugira ngo uburyo buboneke, ni navyo binatuma n'abakinyi baba motive. Mbandanije canja ku burongozi kuko buritanga butiziganya, mwabonye ko hariho motivation wabahaye, mwabonye ko ari motivation babahaye igihe batsinda muri match ale, n'ubu babongeye ni motivation ko ari babemereye. Rero nivyo biri mu bitera intege abakinyi. Turabandanya no kubafana, abafana ni novuga ko ari umukinyi wa 12 kuko nabo baradutera intege cyane, mwama mubona inkino dukina ko bama bari ruhande yacu. Muri make novuga ko ari ivyo bituma tushika aho tuba twashitse, kandi tunizera ko n'imbere tuzohashika hasumba. Murategura gutera urukino rwa Singida kari igiye gukurikira ko kuko urugendo rurabandanya ntabwo rurangiriye ngaho. Abakinyi murababwira ubuhe butumwa, abafana mubaha ubuhe butumwa, muri rusange umurundi yitega igikuno mu mugwi wa Flambeau du Centre uri kuragera ku ntambwe no kuvuga ko abantu bacagahebutse kubona. Ubuhinga bwishi ni nk'ivyo nyene mubona vyakoretse ubwa mbere. Imana izobidufashamwo, abama badushigikira bazobana badushigikira, abakinyi bazokwitanga uko bahora bitanga, eka n'uburongozi bwarateguye uko bama mubitegura motivation ndetse isumbirije ijya mwabonye. Rero turiteze yuko abakinyi bazoshiramo ingufu nyinshi zisumba izo bakoresheje, kuko ni vyinshi tubategurira, ni vyinshi biri imbere yabo kandi muzobimenyeshwa. Ambavu yaho mufise byinshi mushobora kubwira abakunzi b'inkino mu Burundi muri rusange. Projet ya Flambeau du Centre murabona ko murashika ku ntumbero mwihaye, ko mutanguye kugira inkino zo ku mugabane wa Afrika, murabona intumbero mwihaye muri kumurayishika ko canke ni gutwara igikombe ca Coupe de la Confédération? Oya, intumbero twihaye sino ko turayishika ko hariho vyinshi vyo gukora, kandi murazi ko mu mupira w'amaguru umuntu yareka akina kugira ngo atsinde. Rero ubu ikiri imbere yacu nuko tugomba kubanza gushira ingufu ku rukino tuzohura na Singida muzi, kugira ngo dushobore kuja muri phase de groupe. Nitwamara kuja muri phase de groupe, Imana ibidufashije, ibindi tuzobandanya dushiramo ingufu kugira ngo turonke ivyiza biri imbere gusumba ivyo. Nkaba nagomba narangize ndabatumira ku rukino ruzoba kwigenekezo rya 5 z'ukwicumi kuri Stade Intwari, aho tuzohura n'umugwi wa Aigle Noir, nawo muzi ko uri kuravyitwaramo neza nka twebwe nyene. Nibaza ko ari urukino ruzoba ruryoshe kuraba. Rero ndagira ndabasabe, ndabatumirire ko gwitaba ku bwinshi, kuko azohora urukino rubereye ijisho. Ukoze hasi utibukije kumure ko bawe isure bashobora kuramukuru. Ndetse kandi maze Aigle Noir murategura motivation ku bakinyi ko mugiye guhura nayo. Bakundi mwabikora kuri izi nkino mpuzamakungu. Aigle Noir muraza gushiramo miliyoni 5 cyangwa biragenda gutabakinyi bitegeka bakufite. Ibyo uburongozi buzobyihweza kandi buzobimenyesha. Mugabo twece twama dukora urukino rwose turatanga motivation. No kugira ngo dushike ngaha tugeze, nibaza ko muribuka Coupe du Président kugira tuyitware ko hari ama motivation yagira tangwa buri match. Naco cyatumye dushika ya twashitse. Rero n'ubu inkino zose turiteguye gutanga ama motivation kandi aboneka. Kuca Rukundo Jean Didier, cyambere turagukeza kuko ntiwayaza amasigara cicaro, atubwiye yuko ujanye umwizero yuko mugiye kubikora kandi byarabonetse, tukuri mwarabikoze, intsinzi yaraje kuko iri kose. Uno munsi nta byinshi tugenda kubaza atari kukubaza nimba imbere ya Singida wiyumvamo umwizero nk'uko wagize imbere y'Abarabu. Umwizero urahari kuko ugiye gukompara iriya ekipe twakinye karabana iviriko na Singida, nibaza ko boto batandukanye karekare, ushobora kuvuga ko n'iriya ekipe biri hejuru yabo. Icyizere gihari nuko twebwe tuzogerageza gukina ibyacu dusanzwe dukina, ntabwo tuzoza gukina ibintu bitandukanye twari dusanzwe dukina, tugiye gusubira comme d'habitude. Ndizera ndafite icyizere yuko dushobora kwitwara neza muri Singida. Ubwa Primus League uno munsi twavuga yuko ugiye gushira umutima ku mahiganwa mpuzamakungu, kuko mufite ihangiro mwaratubwiye yo gushika mu mapul, mwava muheba gato Primus League kugira ngo tubabone mu mapule nimwe buriwe. Nibaza ko Primus League ndushaka kuyiheba, ko Primus League nibaza ko no mu byadufashije irimo kuko uravye nyine twagiye tumaze gukina ziriya match zine tukazitwaramo neza, contrairement n'umu adversaire twahuye wewe atari bwatangura championnat, natwe byadufashije.
n'ubu rero match za Primus League tuzozikina turondera kuzitwaramo neza nk'aho bariko barakora preparation ya competition kuko ntidushobora kubisepara kare preparation spécifique ya match ya competition izo mu mwanya muto muga mwanya mukuru nibaza ko umuntu azoba ari concentré na ligue. Kocha bora match ale match na ala kuri stade Espoir. Match ale ingine yagenze na match y'Urundi cyabagoye n'igihe cyaboroheye match zose. Icyatugoye nuko muri match ale premier mi-temps harabonetse kama akantu k'agafatigue ku bajore bacu bijyo bituma mu gice cya mbere dushobora kwitwara neza. Mugabo deuxième mi-temps dupakumenya gukosora ari tugasubira mu byacu tugakina no tour de jeu babona ko bari byatuma bari à l'aise. Nibaza ko confiance twaganyije muri deuxième mi-temps muri match ale ariyo yabaye urufatiro muri match retour kuko match retour nibaza ko mwabonye ko tableau bari burimo abajore exprima convenablement ko asanzwe bi exprima nga muri championnat. Nibaza confiance rero twakwenga deuxième mi-temps niradufashije cyane hariya. Ama ikindi nuko nta complexe twigeze tugira ngo tugire complexe d'infériorité ngo tugire tendance yo kugomba kuzibira avantage kuzibira gukinira tuzibira avantage twabonye nga murabona ko bakinye umukino wuguruye bakinye umukino uko dusanzwe dukina maze mu adversaire we yari yiteze ko kugena dusa n'abagomba kuzibira aza gusanga ari atari ko bimeze cyo gutuma yabaye nka surprise kuri Buza kuzotworohera no nihenze cyane kuko nta match isa n'iyindi cyo tuzokora tuzogereza gukora preparation spécifique kuri bike tuzoshobora kubona ama ibindi biba bisigaye ni adaptation akuru ya match kuko abantu tusaye tuziranye cyane ubu basikari n'abajanje yo begereza nk'ama equipe ari muri competition niko byo kurondera ama video yabo ugenda bayabona no ku mapage yabo ntibayashira usanga bashaka ibitsindo utumye natatu gufasha. Nibaza ko munagerageza kwiprepara en conséquence yagiye kwigeza kwirefera kuri ligue basanzwe bakira ko usanga tatandukanye ibintu birimo hama twebwe tugerageze kurenforcer mu byo dusanzwe dukina nabo biyadapte kuri twebwe kina badashobora kuyadapta kuri twe. Kocha imigwi yo muri Tanzania niho mbwigura Singida urabona ko yuko abantu bo muri Tanzania bazi gutegura yaba mu kibuga ari nyuma y'ikibuga niwe kumumenyereza nk'umuhinga mu kibuga ugiye gutegura gute cyane kuko nibyo abantu bakondera ko ariko unatubwire gukura mu mwarabu bitanga icyizere ko urugendo rw'igikombe bishoboka cyangwa se rw'amabudi muri Zambia. Urugendo ko intambwe ya mbere twayiteye urugendo icyizere kirahari kuko bo tugiye guhura umuntu nawe asanzwe amira ama competition cyane nubwo wayitandukanye urimo nuko afite abajere bakinya ama competition bakagera kure muri za Simba na Yanga mugabo ugiye kuraba equipe en soi ntabwo ari equipe isanzwe ifite izina rikomeye muri competition kandi navyo ça compte. Ibyo ndizera ko tuzogerageza gutegura ibyacu nabo nibaza ko tuzabyatapta byacu jewe vraiment ndabibabwiye ntabwo ngomba gushingira cyane kuri bo tuma gushingira ku byacu byo dusanzwe dukina ibindi ni ubu adaptation dukenye no twakujana ni na point fort wabonye kuri equipe mugabo sikoma guhagarara cyane ku adversaire gusumba ko magarara kuri préparation habituelle ya equipe yacu. Keshe mu equipe mu cyo gihugu ari gakoresha n'abamenyesha makuru ndavuga mu kwetimida equipe no kwetimida abafana iki hiki ubutumwa abarundi bafitiye n'ubuhe butumwa woha abakinyi kumbure n'amana n'ibimenyesha makuru ingamba. Ubutumwa no bahano uko bokomeza kubirishize no kudushigikira ama kidufasha football n'umukino wa nkakagayo ama equipe yo muri kano karera zikora kuri niveau turengeye ibyo rero baje bakugaya ubwabo aricyo bamaze gutakaza kuva bagishira muri boko woroshe aricyo bamaze gutakaza twe turafite considération nka equipe nkuru nka equipe yitwaye neza igisigaye twe tuzogera kwitanga n'ingufu zacu n'ubushobozi bwacu bwose turako dushobora kwitwara neza. Coach muvuye mu rutsinege ku munsi wa kabiri mugiye muri ku munsi wa w'Imana kandi tugatamuse match nabwo ngukomeye kuri match yitwa Aigle Noir Aigle base kare imbere yanyu uno munsi muri preparatif mu kuzeza ki abakunzi bafunguye centre kugira muzo kina ku munsi Imana yitwa Aigle Noir. Tuzokina na Aigle nibaza ko kugira dushikanye buruhe ko urugendo ntigwageze ko twari twabiteguye abari mu contre-temps nibaza ko umvise ngo s'adapter kuri no mwanya dusigaranye muto wo kwitegura ko nka entraînement ejo azobari nka tukasali ngo ko entraînement zuri seriye tuzokora tugera kuri entraînement yo ku munsi wa kane wa gatanu nka entraînement zibiri gusa zuri seriye kuko mu lever ya match on habe bitegure travailler sur la tactique. Aigle ni equipe tubaha ni equipe match yacu bikomeye nabo ndaswa tubaha uko tububa kandi nibaza ko ari test nziza kuri twese
bizoshobora kudufasha no kuguma muri esprit de competition kuko Aigle nawe uravye n'ibisubu bigeze kwita Edson Munaba nibaza ko umujeri muri kino byameze neza contrairement na saison passée nibaza rero ko guhamagarwa muri equipe nationale ubu arabimerita ni par mérite nta favoritisme irimo amigisigaye nawe nuko agerageza kwiadapter yagiye kuko azohasanga nje mu kibuga cy'abakuru biwe agerageza kwiadapter mugabo j'ai confiance en lui kuko n'umwana afite 100 fois umujeri afite 100 fois ubona ko exprime no gutima adversaire kwa edition nta kibanza biba bifise coach twisunze inkino zibiri mwahuye n'iyi equipe Al-Ahly ku Stade Ntwari narasunze cyambere ariko urukino mu rutsinda bukanye nagiye muri Libya gusindo bibiri bara bikomboye be byaberetse ibyo mugiye gukora mugiye gukora mugiye gukora kwa Singida canke no muri Primus League cyo byaduhaye ni kimwe twaduhaguruka ngaho bivanye na experience mbe twari dufite mu bihugu by'abarabu surtout sur l'arbitrage twagiye turi prudent cyane twari match za kuri du muri première mi-temps dusa n'ababaye soulagé muri deuxième mi-temps rero ça m'a choqué numvise abaje ko baravuga ngo wahavyaheza ngo bibasaba ko atsitsinda ibitsindo bine waba nta bitsindo bine kusofa dusize deuxième mi-temps pour dire ko uravye igitsindo badusize deuxième mi-temps gitangura je marque de concentration donc tutadinjira muri match igitsindo naco badutsinze muri traditionnel match giri here batunye 7 minutes bijya navyo ni celebration ya qualification y'abatanguye mbwa bakuru ya match icuranye baza ko ari kuzobanda dutegura umuntu agaragaza kumvisha ko kubona victoire hanze ni honneur kuri equipe ni honneur ku gihugu kandi on doit viser la victoire ntabwo twapfa gukinira match ni victoire ça compte beaucoup kuko ni bishikana kuri mani nuvuga ko tabirebere twabuze muri make nico twabaye nk'abaja muri celebration ya qualification en tour ya match murakoze cyane.